filme n'umusitari wa comedy bagiye mu ibarabara mu isoko umuntu wa mbere atangura kumenyekana n'umusitari wa comedy kuko nukuvuga ngo comedy zirakundwa cyane gose so haro n'abantu ushobora kubona kuri YouTube ugasanga afise 50k mwajana nawo mu isoko ugasanga wa mutipa kina comedy niwe bazi kuko ari giye umuntu araba akantu k'iminota 2 agatwenga kwa akagukunda mugabo isinema yisaha nzima nushobora kwirungika kuri WhatsApp wirungikira umuntu today reka ndakubwire again yani I've never expected this in my world bisigura mu kirundi ntabwo nigeze nkeka bino bintu mu buzima bwanjye bwose seriously for really urabona kitu kimwe Sammy abantu benshi barakeka jise ko yani Stone na Sammy bankana imwe na Alvera umwanya Sammy ngo yanditse ngumubo w'urukundo akoresha that's why I hate you buddy niyo mpamvu ndakwana bisigura iki mu kirundi reka ntango umucyo no kuri rya filme bituma jewe na jewe uje kumbwira kubikogwa mbona ubwo yuko ufite vision nkuko yabibabwiye so no kuvuga kuko je maze kwandikisha amateka menshi mu gihugu cyacu cy'u Burundi kandi n'abakinyi benshi banyigira ko ni benshi sindiko ndihayagiza muga gusa ndafise filme zakoze neza mu gihugu kandi zikanabivuga kurumva kandi nubu zikiriko hari na filme yari nariko ndasuma nari nagiye mu soko mu kinama ndiko ndasuma ubwishaza hari ikintu cyambaye ko ndagira ndabatushe yari jewe n'abakinyi babiri twari tujyanye nyene tuko turasoma dushitse ahantu badandaza ubwishaza umudamu arambona arakoma induru Sammy ati Sammy reka rero ndakubwire jewe umwana mfite umwana w'amezi 3 namwise Sammy kubera wewe urumva sinajyama naravye filme yiwa mfisinda kugeza umbwira umugabo ati ndagusavye umwana tumwitsimamishwa mu Rukundo TV akufukuzi waka hinge gato Stone Sammy sisi yarahagaritswe canke yarirukana sinigeze yirukana yarahagaritse burahagaritse ni Stone yamubwiye ati burahagaritse boss wabo ni yamwandikira amubwira ati burahagaritse gato urumva so rero umva Sammy amaze kupostinga foto cha ndayipostinga nanje chavuga sisi yani Sammy kumupostinga sisi muri Rukundo TV ivyo ni bisanzwe kubera ko ariyo contrat sisi yasinye muri Rukundo TV atasinyuye nubigihari kuko ntabwo yegeza asinyura umva rero Sammy ro kumupostinga sisi umwe nabo batinye mu Rukundo TV muri office yawe inge gato tugende etape par etape iyo umukinyi ahagaritswe yarafise contrat abandanya hembwa kuko ari we umukoresha wa muhagaritse ufise contrat ubandanya umuhemba kumbure kontribunitse niho udusaba kumuhemba sisi aracatora amahera ya Rukundo ukuri nuko unya burya kira contract yose ibifise ibintu biba byanditse ndani you see kandi I think right now we are not just going to talk about what's written bisigura iki mu kirundi ntabwo tugiye kuganira ku bintu byanditswe muri contract kandi impamvu rero turagiye kuvuga ati ngo okay nimba simwana mu nazofa nibagiye mu buzima bwanje kuri je nyene na sisi ikiboro cy'ubusazi so nyene uva rero sisi keshi byo no mu interview nkunda kubivuga jena sisi ni kimwe ku kindi sisi yaja viwabo nza mviwacu umva yani kira mutu moya yese yani ntabwo tubana nk'abajyanga ati ngo yani ngo uyu n'umugabo ngo agomba kugaba je rutawuri jambo umugabo yuko abagomba kurinda umunezero kandi exactly umunezero wa sisi nini ni cinema kuko cyamira mbere nanamusa namandabivuga sisi n'umustare kundusha afise fan base nini ya sana kundusha yego unakumbuka Teresa kukure gihosha izo namandabivuga cyane izo namandabivuga kesha afise fan base sana kundusha umva sumva Watu bakunzi bakoresha umwanya media mumeze neza cyenda bakunda kandi meze neza cyane n'umuryango wanje meze neza cyane kandi namwe ndabona neza ko mengo bamwe mu bo tusanzwe tuyaga basanzwe badukurikirana tumeze neza cyane kabisa turashimira Imana bon reka nshimire kwanza mu mizima ndabatera intege bakomeze ntibacike intege kukanyuma amafungo ndaza arababaza ariko kandi Stone murazi ko ari mu mizima ariko system ego aba Kristo nabo Pasika iracabandanya Pasika turacera umunyengo wa Pasika ibintu bimeze neza cyane niyo mpamvu no munsi navuga ati reka ndabahesho muryoherererwe mubona abantu hari mwibaza yuko umengo nibona hura ni akayabo n'imbeba ariko uno munsi right now
right now bari kumwe n'abavuzi b'icyongereza bose Sammy murazi yuko sagatoshe cyongereza Stone murazi yuko ari mwarimu reka remere kuri Stone nk'umuhosti wa Konshoma Media muramuzi reka mere kuri Stone ndamuramutse nawe baramutse nanjye meze neza cyane ndashimira Imana Stone muramutse Sammy zimasuma fashe nini mingi mzee Sammy ewa hakuregeze kamveti ni kikali sana mzee Sammy mambo vipi sasa uraberewe nasigo kukutara mkuje cyane bakuziga koresha umwanya media bakuziga filme ndundi bakunzi bakunda igihugu cyabo kugira ati uti igihugu ni nka mama igihugu ni nka mama Sammy imvura Bujumbura ni nyinshi cyane hari n'ibikorwa yatwiciye uno munsi nta tunaje yabiciye gasana tunaje yatwiciye cyane uno munsi bari muri shooting bagaragaza ibanye n'imvura urabizi ko abarimyi nabo batarose imvura bitabiyanga kandi nitwo kwikunda twebwe gusa no kandi kugura ibyo dukungura biba abafite tuziba mutafari Sammy nk'ubu imvura baca bayihagarika ngo barayisiba bayihagarika gute nyiri umwana muto ko turakina umupira imvura iguye bari tuvuga ati umwana w'umwerere ngenere bavuga guhenera nyene voilà kichogiye kuko navuga ndumwe naca namuraga agakabutura naca ndabishanyira ubwo nabwo byarengera nariyo nagenda jya ndabigize yo abo barose amafoto mwaje ari foto ayo content kwe rero foto ko shimanya posti umutipa nawe ariko aragira alikuwa anabereka kwa kaburo nabari keza ilikuwa trend sana Bujumbura guys Bujumbura uno munsi imvura yiriweko kuva mu gitondo iragwa igacika hari na location ya Twitch hari hano twashaka dukora ikiganiro hano hari Kasuku inyuma background ya Kasuku mwari kukabona kakasuku ingene kagira amasizi kabisa ndi kumwe na Sammy nkaba ndi kumwe kandi na Stone bose n'abakinyi b'amareresi nubwo Stone afite n'izindi ngabirano urazi ko ari umumenyesha makuru ngaha nyene kuri Konshoma Media na Sammy singabirano gutokina amareresi Sammy hari n'izindi ngabirano dushobora kuba afise tutazi Sammy hari izindi ngabirano n'ugufite twe tuba tuzi gasana hari izindi ngabirano n'ugufite twe tutazi umuntu agira ingabirano nyinshi cyane ingabirano yonyene nasanze nabuze ujya niyo kuririmba kuririmba nakwita amakontrata cyane n'umutwe nicyo kintu no kwibesha no basi no kwibesha no kugerageza nicyo kintu ntanagerageza haba ntarakizwa ntarabo umupagani nawe turi umukozi w'Imana uvuga ubutumwa bishop nawe uravuga ubutumwa bwiza bukomeye cyane nawe ni umupagani nuvuyemo imwe y'amasinema ntabwo uvuyemo imwe yera uvuyemo imwe y'amasinema imwe y'abapukopu kera namusenzi navuga ubutumwa ngabirano zibiri nenda zifite cyane n'ingabirano y'umwungere kabisa ndacyari kuri Sammy kandi gatoyi Sammy urakunze kugira commentaire ku ma YouTube channel agakanye nko indirimbo z'abantu cyangwa amasinema ari kiganiro waravye uhereka umuntu ko akiravye ucandika ati love from Mr Sammy le comédien izina rya Sammy comédien kumengo nta kibanza cyane rigifite muri Sammy kuko kubera Sammy ngo nta gikina ama comedy cyane ni kuvuga ngo burya nasanze comedy ndakubwiza ukuriye kabasi kino kintu ndakivuge umusitari wa filme n'umusitari wa comedy bagiye mu ibarabara mu isoko umuntu wa mbere atangura kumenyekana n'umusitari wa comedy kuko nikuvuga ngo comedy zirakundwa cyane gose so haro n'abantu ushobora kubona kuri YouTube ugasanga afise 50k mwajana nawo mu isoko ugasanga wa mutipa kina comedy niwe bazi kuko ari giye umuntu araba akantu k'iminota 2 agatwenga kwa akagukunda mugabo isinema yisaha nzima nushobora kwirungika kuri WhatsApp wirungikira umuntu ukuvuga rero ga comedy Sammy comedy nuko nivyo nahoze nivyo bamenyereyemo urama pompompo canke ntayuma niyo mpamvu imisi yose namamvuga ati Sammy comedy kabisa nkina amafilme kabisa warabihevye rero vya comedy rero tubifate
narabihevye ya narabihevye cyangwa usa n'uwabihevye no ndakina filme ariko ibintu usabano gusa wakunda kwitiranya urabona nk'umukinyi akina amafilme atari comedy nashobora gukina comedy ariko umuntu akina comedy arashobora gukina film iri kweri Sami ego nivyo ya nivyo ivyo sto navuze nivyo ya hari umuntu ushobora kubwira ati kina comedy bikamuta hasi mugabo umuntu wa comedy arashobora gufata ubuseri ya agafata ubuseri akaba serious kabisa Stone vipi rero umeze neza fresher kweli so umuntu yaje sha ingaini mapema sana bado hajanifikisha basi Sami check no natwenze nuko nanizi ko ari umukizwa Yena abantu benshi bakunda kuvyemera gusa nyene wapi nacirangira yega aracari kare ya kabisa abo bantu bahuye ahantu ngo niho bakunda kubabonera muri kino gihe barasenga cyane ari abantu usanga badakubuka nkaje nifite umubiri ukomeye kugira ngo ukoboke yani nakuwa ni shida sidida yakuya ego Stone wamubonye Sami ndibaza narakubwiye ati jewe ngomba guhuza Sisi na Sami urambwira ati mani Sisi afise uburenganzira bwiwe afise amajambo avuga afise ivyo yakoze abantu bamuziko naje mfise ivyo ndamuziko Sisi je nshobora kumubuza guhurana naka simbona n'impamvu wari kurinda kumbaza ngo uzohuze Sisi na Sami uno musenda guje na Sami warakurikirana ikiganiro ca Sisi na Sami ikintu wakuye muri kiya kiganiro ni nyabaki ko ari abantu badusuzura ngo ibiganiro mukora ngo nta nyigisho zirimo ngo nta n'intumbero babifise Stone yakuyemo ikiye kintu muri kiya kiganiro ushangane nawo ndibaza n'abantu bakiravye nta muntu umwe yigeze ashiramo ibintu byo kuvuga like ngo nta nyigisho zari zirimo kubera ko urabona iyo umuvyeyi amaze gusubirana n'umwana we canke umwana amaze gusubira urazi story y'umwana w'icangazi umwana w'icangazi ya ivyo yakoze vyose nyuma yo kugaruka iwabo bagize iki baramwakiriye banamurutisha bari basanzwe bari mu rugo umva rero iyo umuntu amaze kuba especially nko guhuza ibintu birimo inyigisho cyane kuruta bigiye boro mwandika ama caption ngo nakana naka ngo bagomoranye ibiki nibiki unaone so naco gituma rero nama interview menshi twakoranye nakunda kubivuga kenshi Rukundo TV n'umuryango wa Sisi twako nigiye twakubagana Sisi gatwarinda before yuko mbona biwabona Sisi yani Rukundo TV niyo yamiza kenshi kumuraba muhira ubwo yani byari kuba byarabaye no byari kuba ari isanzwe no kuvuga ati ngo guhuza na nuzeye Sisi na Sami nyene ni vyiza cyane kandi byari bisanzwe kandi abona Sisi nyene yani no cyari kimeze bien cyari kuvuga ati ngo je gura na Sami today reka ndakubwire yani I've never expected this in my world bisigura mu kirundi ntabwo nigeze nkeka bino bintu mu buzima bwanjye bwose seriously for really urabona kitu kimwe Sami abantu benshi barakeka jise ko yani Stone na Sami bankana ariko Stone hinge gato ntushake kudufata yuko twebwe abantu twakurikiranye bijya bintu umengo ntitwabikurikiranye neza mu mizi Stone hari amajambo yavuga asaba bato Sami ati Sami ni aceze yandike sinema na mini yandike Sami nawe ati ujya n'umwana vraiment nukuri n'umwana je sino higanwa nawe uno munsi Stone atubwiye yuko ngo abantu benshi baribaza yuko Stone na Sami ngo mengo nibahuza Stone unatutu buretse gato Sami hari ikintu yavuze muri ke kiganiro yabakoze na Sisi aravuga ikintu kivuga ati like Sisi ari abantu bamwigirako kurumva kandi exactly before yuko ubanza kwanza nko gukompeta n'umuntu icambe nambe no kubanza kwanza kumwemera kurumva rero kubeka ntavuza abandi bantu nkavuga Sami bisigura ko wamwemera Sami nubwo awushangana kuko jisumve ni ibintu byari kumereza akazi gakomeye kugira ngo nkore filme yo kwemeza abantu wenda yuko je ndamuruta Sami Stone waratubwiye ati je nanditse ntuze imwe na Alvera umwanya Sami ngo yanditse ngo umwobo w'urukundo ngo akoresha that's why I hate you buddy niyo mpamvu ndakwana bisigura iki mu kirundi reka ntango umucyo no kuri rya filme bitumwanya ijya filme bitumwanya sinivyani ngombwa ko ndabivuga ijya filme mu bantu bayanditse umwaje Alvera je ndimwo kurumva uvuga ngo ijya filme Alvera yaje gatatu iwanje ubwa mbere yarayifise ko mustwari yavuga ati papa wiwe amugire nane bamufate okay Alvera rero kwandika ico gihe ntavyo yarazi acavuga ati turumvikana n'amafaranga okay tumaze kumvikana amafaranga araza turayandika turayiheza yose ndamwandikira sen par sen kila kintu cyose turaheza
duhejeje acasigara gusa ko tugira ajya amajambo baza baravuga script kurumva script twakoze igice cya mbere tukigeza nimba ari kuri episode zinga episode amaseni twakoze amaseni kurumva hanyuma yaho sinzi ikintu cyari cyabaye sinibuka ikintu cyabaye sinibuka ikintu cyabaye urumva basi ncanamubwira ati genda acaja rero kwa Stone baca barabandaniriza no kuvuga ngo nkijya filme je ndashaka kwikubwira yose mu mutwe kuko ndi mu bantu bayandise kurumva narayandise ujya yazanye iciyumviro je ndayandika ngeza hagati bacahereza Stone nawe acabandaniriza wacarana directing kabisa Sammy Stone yanatubwiye neza ati ngo ni impamvu nasabye bato Sammy nuko nzi neza ko nafite akazi karekare cyane Sammy we nta kintu yigeze yumvira ati umupeti kweri tunikitika tufaye bato twandi mbere uyu jewe ndamufata nk'umukwe kuri twebwe kuko yakundanye n'umugore we wakina iwacu muri Rukundo kurumva no kuvuga ngo twobivuga ngo n'ubu turacarindiriye aze kudukwera n'ubu turarindiriye aze kudukwera of course abantu bazokora urubanza ni twebwe nyene Rukundo TV umuyani majambo ahigi umuntu ashobora kuvuga ikintu kitavuye mu mutima indani mu kuko Stone twarahura twaramukanya ikindi mugari n'abandi usanga baba bishiramo inzigo yakabingira abonye n'ifoto y'umuntu yuko ashobora no kuyiturira abonye umuntu ati uyo rero niwe mubi naho ujya undi avuga ati kubikogwa jewe na jewe uje kumbwira kubikogwa mbona ubwo yuko ufite vision nkuko yabibabwiye so no kuvuga kuko je maze kwandikisha amateka menshi mu gihugu cyacu cy'u Burundi kandi n'abakinyi benshi banyigira ko ni benshi sindiko ndihayagiza muga gusa ndafise filme zakoze neza mu gihugu kandi zikanabivuga kurumva kandi nubu zikiriko hari na filme yari nariko ndasuma nari nagiye mu soko mu kinama ndiko ndasuma ubwishaza hari ikintu cyambaye ko ndagira ndabatushe yari jewe n'abakinyi babiri twari tujyanye nyene two turasoma dushitse ahantu badandaza ubwishaza umudamu arambona arakoma induru Sammy ati Sammy reka rero ndakubwire jewe umwana mfite umwana w'amezi 3 namwise Sammy kubera wewe urumva sinajyama naravye filme yiwa mfisinda kugeza aho mbwira umugabo ati ndagusavye umwana tumwite Sammy so nukuvuga nk'ico kintu wonyene cyarantushije ndavuga ati wow kumbe ndafise abantu n'undi muntu ari muri Arabia yavyaye umwana ameze nk'umwarabu amwita Sammy yaranukiye n'amafoto bisigura yuko nga ibintu dukora hari abantu babikunda rero nimba yari yavuze kujya kwa rugushaka kugira ngo kandi kibabaje nuko gusataronsa uburyo bwo gukora erega niyo mpamvu habaho ama festival ikindi nacyo kandi arashobora gukora film ikaba nziza kuturuta okay uriko urumva ni ari byiza kuko uyu afite ivyumviro bikiri bigishushe byo gukora naye tunanza zeka cyatumika filme mingi tushazeka mu bicwa aba nibo bafise ingufu nshasha ahubwo nkatangazwa n'ingene atabantu aba ba manager bataramufata kugira bakorane nawe bisigura ko Sammy mwemera Stone je umuntu wese afata ikaramu akandika akaja imbere ya kamera akadirecting ndamuba ega uzanyene yani nuzera gushaka kuzotera imbere kubera iki tugifise just exactly abantu ayino industry ya filme ndundi impamvu zogiyotera imbere nizo kwigeretera imbere cyane mu gihe Sammy bakora uza amagari abantu nkamwe ikibazo bari unajua urani kuba Sammy afise umuduga ni vyiza ariko nyene yani ivyo ni ivyuma biba byarakozwe ari gihe yani niyo mpamvu usanga bagenda bagura ibindi bintu bitandukanye ntabazi uyo muduga ntabazi ahantu uko na uronse ta mu mucere n'imyaka banaramaze nyene ibintu nk'ivyo yani wowe nimba ukeka yuko iterambere rya mbere ari kugira ibintu je sikumba ndabibona man sasa rero uko kuntu ubu ushaka ngo kuvuga ati ngo ngweti ngo Sammy ngo yandise kanya gasinema kantu uzeru kudo ngo niba yani ukikoresha iyo to mugeje navuze ati Sammy yandise ijya filme yitwa kuonya uko nasikiye na namwe bihuriye umuntu gusa kivyo bakavuga ngo Sammy direct manye rucuboje sene nabivuganya kagaye yuko umengo nta cubero nabishizemwo man ariko usanga ati ngo ire nyimbo ni mbaya kweli ayo wenda muriko yani mu studio uri kundi yes yani yagisibira kwaga eza mugera abantu mwamwe bo murondera amanuzi ya caption bizotugora cyane kugira ngo yani tugire bwa bumwe bwa danje sana tuba dukwiye kugira nyene muri ino industry serious ego turacyari kumwe na Stone na Sammy ndibaza muriko murabatahura bukebuke aha rero muhongo mwahuye nakoresha umwanya Stone Sammy yarakoze byinshi sina warakoze byinshi dusubire gato muri film umwanya ni yande mu bisanzwe ni Alver
filme ni Alvera kuko story niwe aproduce yani ku produced umufungwa amafaranga mu bikorwa yaramuhaye amafaranga Sammy ngo amwandikire dukeye we yaraguha amafaranga na kuma amafaranga kugira ngo nawe ubandanya aho Sammy yagarukije. My goodness, je n'amafaranga yamereje ariko yamereje ico nari nkeneye cyane kurusha ubu nasikiye kuko inyuma yo gukora film umwanya right now nyene ndashobora gukora ikiganiro as Stone umuntu akakiraba umva yamereje ikintu kidashobora gupfa kandi kidashobora guhera kandi kindi naco nta na filme nimwe nari bwakora rya ball kurumva you see ako Sammy yaramaze gukora byinshi urumva rero ubwo rero Sammy rero kuko yakoze cyane ayo mafaranga ubunya yakwiriye kirageje sinabona ni muri kind yo kubaza ati ngo umpagute nabaje kwa yani kwimenyekanisha tuca ari cingenzi sana kuri Stone igenda rya CYCY ava muri Rukundo TV ryarahungabanije ibinyamakuru bye bitandukanye vyararonse inkuru CYCY yavuye muri Rukundo TV bashaka kumenya yavuye gute bashaka kumva ivyo avuga ngo ko bamuheraniye bagize ukunuku ndetse no mu bintu vyagiye bigaruka cyane vyaravuzwe yuko Stone ariwe yoba yaroheje CYCY kuva muri Rukundo TV ku ncuro ya mbere rero abantu badukurikirana batari ko CYCY yavuye muri Rukundo TV kubera iki bivuye mu kanwa k'umugabo wiwe ari ikiganiro mwakoze ryari yani kijya gukoranye na CYCY na SAMMY wari mubajije kuvyerekeye ifoto iraho nya SAMMY ya postinze ari kumwe na Ciza ese rero jewe ijya foto numvise babambi ngo abonye ngo SAMMY ngo yarapostinze CYCY ngo ni gute postinga CYCY kandi abantu benshi batandukanye gute postinga CYCY ngo kandi CYCY akiri yani yaravuye muri Rukundo TV you see icara fata ijya foto ndayikurako ndashira kuri page ya Stone and CYCY umva nandika rero just like ngene CYCY ari wari ko arabivuga ibyo onye CYCY ni kama ariko karisimamishwa mu Rukundo TV akufukuzi waka hinge gato Stone SAMMY CYCY yarahagaritswe canke yarirukana CYCY nigeze yirukana yarahagaritse ati burahagaritse gato ni Stone yamubwiye ati burahagaritse boss wabo niyo amwandikira amubwira ati burahagaritse gato urumva so rero umva SAMMY amaze kupostinga foto cha ndayipostinga nanje chavuga CYCY yani SAMMY kumupostinga CYCY muri Rukundo TV ivyo ni bisanzwe kubera ko ariyo contract CYCY yasinye muri Rukundo TV atasinyuye nubigihari kuko ntabwo yegeza sinyura umva rero SAMMY rero kumupostinga CYCY umwe nabo batinye mu Rukundo TV muri office yabo inge gato tugende etape par etape iyo umukinyi ahagaritswe yarafise contract abandanya hembwa kuko ariwe umukoresha we wamuhagaritse ufise contract ubandanya umuhemba kumbure contribunitse niho udusaba kumuhemba CYCY aracatora amahera ya Rukundo ukuri nuko unya burya kira contract yose ibifise ibintu biba byanditse ndani you see kandi I think right now we are not just going to talk about what's written bisigura iki mu kirundi nako tujye kuganira ku bintu byanditswe muri contract kandi impamvu rero turagiye kuvuga ati ngo okay nimba simwana muhagaritswe rero ni muzana amafaranga ni kubera ko muri contract ntabwo byanditswe ati uramutse uhagaritswe yani numuruzeye tuzokomeza guhera wewe rero Stone umaze kubona ikete CYCY yandikiwe ati burahagaritse gato iwacu umubwira ngo ikisi wewe Stone umaze kumva ati CYCY baramubwiye umubosi wabo aramubwiye ahagarike gatoye Stone yaciye amuhanura ikisi jewe byarambabaje ni rumyaka sana kubera ko like igice gusinya contract baragi barayisinya ariko giye bamuhagarika ntabwo byari byagize naco gituma cyaba ama interview menshi atandukanye nyene umwe akavuga ari undi akavuga ari naco gituma navuga ati nyene nubwo wenda kwanga wakoze ikintu ingenzi uko nibwo bwa mbere yani CYCY na SAMMY bari bakoze iganiro juste bari hamwe urumva kuko umva yani umwe akora ari ya undi agakora ari ya kuva juste umuntu akavuga ivyo ashaka bivayo kubwene batari bavuga ati ngo ya ibintu byari bimeze uko esi mavuze zo kuvuga ati ngo muri contract ngo kwakira amafaranga muri contract ntabwo handitse ati ngo turamutse tuguhagaritse tuzokomeza kukuriha ntabwo vyanditse ivyo gusa haranditse ati nyene uramutse ukoza amafuti tuzoguhana ivyo biranditse mumpere SAMMY gatoye SAMMY CYCY mu guhagarikwa muri Rukundo TV yari yakoze amafuti nizere yuko nta kamaro ko kubisubiramo cyane kuko nta kintu kimwe bishobora kudufasha ahubwo nyene ubu turiho kugira ngo turabe ingene twosubira ariko warasavye yuko yogaruka bikunze kuvuga mu yandi majambo twaramusavye we twavuze ati uburyo umuntu amaze kugira umugabo nuko umugore n'umugabo bajya hamwe bakavyiga bakavugana bamaze kuvugana bagaca baraba ikintu kibereye hama ikindi naco gufata ifoto we nkamupostinga si hajya gusa je no ku masitasiyo yanje namushirako kuvuga ngo CYCY twarakinanye
amakomedi amafilme ico kintu ntikizofudika nubwo yoba umuntu akomeye cyane nubwo yoba president ico cyarabaye urumva ico cyaragizene cyarabaye bishobora gufudika ikindi naco ni nkakujya basi twacha dufata ngo filme zose yakinye zose tuzifute never namuba muriko murifuta namwe voilà c'est ça twarandikishije amateka eske izo filme kwanza ziri mu banyagihugu ziri mu matelefone z'abantu eske tuzogenda kubwira umuntu wese ati yana zana zose no kindi naco kandi ni ibintu vyiza nimba twashwanya umunsi umwe twarabanye twarakoranye igihe kirekire kuruta igihe twashwanye so kuvuga ngo sisi nta bubi bwari burimo urumva twarimwo tujustema kubwira akazi kubera iki so kandi turashimiye cyane mu byukuri nazitaba nazidakomana amahembe nuko kandi numwana wacu Sami ujya munsi uje guhura na Sisi ica kiganiro warabonye Muni wa mwana wabo waramubonye ujya mwana kwibutsa iki Sami ujya mwana icyambere anyibutsa igihe maze muri filme akanyibutsa igihe turimo turakora yuko ari igihe kirekire kuko barakundanye na Sisi n'umugabo wiwe barakundanye akina muri Rukundo TV umwana yakuze umwana ariko arakubita umupira ntabwo naratangaye cyane kuko namuheruka akiri muto cyane je ndamuheruka kwanza tugiye kumwibarutsa n'inyuma yaho amuzana kuri tele imisi mikeya so umugabo ubu nabonye ariko arakubita umupira ikintu cyambere gusa cyambabaje nuko atakintu naje nzanye mugabo ukwere nabonye ngena akunda umupira when that nzomugurira umupira ndamuzanire kabisa Sami ujya mwana yaramukunda gose vraiment yaramukunda cyane topic tuyisinde ko turazizugiye kuvuga oya yari juste kuko urabona jewe yo ndakubaje ikintu je ndaraba umuntu mbaje ikintu ingera cyakiriye mu bisanzwe nta kintu na kimwe dushaka Sami yifuza ko twoyaga about ivyimbitse indani hagati y'amakontra ya Sisi muri Rukundo TV ariko Sami atari banga basi Sisi yarafite kontra y'imyaka ingahe muri Rukundo TV no kuvuga kwanza ikintu cyambere Rukundo TV ni iki Rukundo TV ni twe twayigize twavanya no muri Burundi TV aho twakina amakomedi turavuga ati reka duhindure ubu tuze turakina amafilme bivanye n'ukuntu n'amakomedi twakina zatanga message mugabo ugasanga zitanze message ngufi mu gutwenza mu gutwenza cyo tuvuga ati reka dukorero filme rero kubw'ivyo no kuvuga ngo nta yarafise kontra ndende kuko muri Rukundo TV ni wonyene wikurayo cyangwa ugakora amakosa ikindi naco nizere ko mu biganiro byose yakoze nta kiganiro na kimwe yigeze avuga ko tutamuhemba igihe cyose yaremanga akavuga ati jewe agashara nubwo ko bari gatoya ako twumvikanye kuko umushara w'umuntu nukuvuga ngo wowe uje tuvugane tukavugana ati tuzoguhemba nzoguhemba 20,000 ukavyemanga jewe gukwezi nkaza ndayagwayo 20,000 je nakosa mbafise nukuvuga ngo yarafise kontra y'ubuzima bwiwe bwose kontra pour dibo bisigura nubwo hoza umu manager avuga ati amwisinye Sisi yo manza guci wanyu nukuvuga ngo kandi n'umuntu wese afite umutima arashobora kubaza ati Sisi yaravuyemo natwe bw'ikindi naco twebwe ni twifuza iterambere kuri Sisi turifuza iterambere nukuvuga ngo habonetse umuntu avuga ati agoma mutware mugabo muri no mwanya turamukeneye kuko kuvuga ngo muri Sisi burya Sisi twaramushisigure nukuvuga umuntu kugira yitwe rijya zina arengana hano abantu bakamubona mwe mu mukoresha ikiganiro kikaronka views mwe mugirene nukuvuga ngo nuko tuba twagize amashooting atari makeya hari amafilme twakoraga kubita swata hari amafilme twakora kuvuga ngo umuntu unamupush unakuritia mtaji mwenye sio mdogo ni nk'ici nyene Stone yavuze ati jewe muri ya filme ntamayira bamaye mugabo ryaramaye izina kandi izina njyo rikomeye kuruta amafaranga kuko nk'ubuji wombaza ry'amafaranga bampaye sinibuka n'ikintu nayaguze kumengo twace tuya sinibuka n'ikintu nayaguze mugabo izina uyu yaronse muri ya filme ni rirerire cyane ubu n'umuntu yoshaka kumwikira akamubwira ati turabe filme wakoze atakubita link gusa na kamunuya imaze kurunga nimba ari 100k pap abari kintu gikomeye cyane kuvuga rero na Sisi mu byukuri umunsi wose twaramuvuga neza umwana wacu nubu agaruke narakivuza ati nubu turiyumvira agaruke muri team yacu turamusavye n'umukwe wacu amurekure umwana aze ingabirano yiwe ayiteze imbere amurekure ingabirano yiwe ayiteze imbere ya mwana afite talent man Sisi mu maseni yo gukara utapenda vraiment
ata act wapi unasema kabisa kabisa Rukundo TV mubisanzwe bari sinyaka yani ko 2020 ari tariki imwe z'ukwezi k'umunani 2020 ndo bari sinyaka contract yani ndo banda sinye contract sasa ya kutumika kama Rukundo TV iyo tariki sinda kufakana isabaga kwabaye igiti kiboro nyine cibisaziye nazo fani bagiye mu buzima bwanje kuri je nyene na ikiboro cy'ubusazi so nyene uva rero sisi keshi ibyo no mu interview mwangunda kubivuga Jena sisi ni kimwe ku kindi. Sisi yaja viwabo nza mviwacu. Umva? Yani kila mtu mmoja yese yani ntabwo tubana nk'abajyanga ati ngo yani ngo uyu n'umugabo ngo agomba kugaba. Jise dutawuri jambo umugabo yuko abagomba kurinda umunezero kandi exactly umunezero wa sisi nini ni cinema. Kuko cyamira mbere na namusa na mandabivuga sisi n'umustare kundusha. Afise fan base nini ya sana kundusha. Yego unakumbuka Teres kukure gihosha izo na mandabivuga cyane izo na mandabivuga kenshi afise fan base sana kundusha. Umva sumva sinoze rero kumukandamiza ngo nitwaje ngo icone uyo ngo ndamuhagarika isi ni migami ine kuko iterambere giwe ni terambere yani ya muntu you see ya famille special sana muntu nico gituma rero kuvuga ati ngo guzomure kurasa nyene se kabisa tuje rero ku bikorwa byanyu nyezi na musanzu muri abanditsi mwese muri abanditsi b'amafilme burya umwanditsi n'umukinyi no afite agaciro cyane muri filme amapar yani dushinga muri Afrika umukinyi no afite agaciro cyane ariko mu bigo bimaze gutera imbere umwanditsi wewe n'umuyobozi wa filme ni wabayoboye nyene aho ni muri Afrika umukinyi wafise agaciro kuko niwe wabona nyene aba yagaragaye ubwenge bwa Stone aho bumushikana rero bumwereka yuko neza kuri we atarabiye ngo muri Afrika canke ufise agaciro muri we abarinde kuri Stone umwanditsi wa filme kuko urabona for example just like urabona nka SAMMY niwe agize bajya abantu zeye bajya gusaka bari muri TV bajya Rukundo News bajya bayiragi kuko bajya anya bavuga ico SAMMY abatamitse bakora ivyo SAMMY ababwiye yanditse kandi umva yize muca bagera ukiba gusa nyene ucubibona ariko wagusanga filme cisoko kwacha uje muntu niyubako cyane wakutana mutu yakinye neza afaraje kura keke agaca yirengagiza exact nyene mbega muri sababisha sasa nyene yeye acheze muzuri ni nani kabisa kweli mubu koresha umwanya baramuzi umukameramani we nubwo bohura nawe mugabo koresha umwanya ageze ahantu n'umustar mugabo kameramani we atuma koresha umwana atagata anafanana muzuri ajulikani kweli ico nico SAMMY mu mafilme yose umaze kwandika je vraiment mu bintu mura numva cyane murumva ngo mani SAMMY ngo uri bwana vraiment ngo nukuri kwimana ngo arandika amasinema ngo uzusanga ngo